Turabaramukije amahoro y'Imana bwoko bw'Imana aho muri hose kw'isi yose nzima, icubahiro kirushirize kube c'Imana ituzigama ku munsi, Imana itugira neza, Imana itwitayeho, ni Imana igenda ituzigama, ni Imana igenda itugaburira, ni Imana igenda idutsindanishiriza. Rero turavuga tuti Imana irushirize kubagira neza, mwebwe mwemeye gufata akanya ko gusangira nacu ijambo ryayo. Rero imbere ya byose tubanje kubaramutsa ku mazina, nitwa Niyorugira Gedeon, abakunda uwo Imana yagiriye ubuntu. Ino saha na kano kanya rero turanezerejwe no kuba imbere zanyu muri kano kanya keza ko gushimira Imana no kwihesha icyubahiro. Ni Imana igenda itugwanirira, ni Imana igenda idutsindanishiriza, ni Imana igenda itwitaho uko bukeye uko bwije. Numva twofata akanya keza ko gushimira Imana, kandi numva twofata akanya keza ko kuyiha icubahiro kuko niyo igikwiye. Rero ugutabarwa kwawe hari haho kwiteze, nanjye ugutabarwa kwanje hariho aho ndakwiteze. Ugutabarwa kwacu tukwiteze ku Mana yaremye isi n'ijuru. Nta handi na hamwe witeze gutabarwa, nanjye nta handi na hamwe niteze gutabarwa atari ku Mana yaremye isi n'ijuru. Ndumva wowe fata akanya keza ko kubana nacu muri kano kanya keza dufashe ko gushimira Imana. Ni Imana igenda ikugwanirira, ni Imana witeze ko ugutabarwa. Ino zaburi rero ndumva twayisangira naho wobaho ngira woba wayisomye. Ivuga izaburi y'121 guhera ku murongo wa mbere, haravuga ati: ndunamurira amaso yanje ku misozi, ugutabarwa kwanje kuzova hehe? Ugutabarwa kwanje kuva kuhoraho yaremye ijuru n'isi. Nta handi witeze ugutabarwa, nanje nta handi niteze ugutabarwa atari kuhoraho yaremye ijuru n'isi. Ndumva atakindi co guca ivyizigiro, umenye ahava ugutabarwa, nawe ubone kuyizigira Imana ishoboye byose. Ni Imana twitayeho ko bukeye ko bwije, niyo twiteze ko ugutabarwa. Ugutabarwa kwawe, ugutabarwa kwanje kuva ku Mana yaremye ijuru n'isi. Sinzi ko turi kumwe. Iyumvira ahantu hava ugutabarwa kwawe, ubone kuyizigira, ubone kuyiha icubahiro, ubone kuyihimbaza. Nta handi twiteze gutabarwa atari ku Mana yaremye ijuru n'isi. Ino zaburi y'121 kiratubwira ati: ndunamurira amaso yanje ku misozi, ugutabarwa kwanje kuzova hehe? N'ikibazo ariko inyishu yaciboneka, ugutabarwa kwanje kuva kuhoraho yaremye ijuru n'isi. Ntazokundira ibirenge vyawe ko bitirimuka, ukuzigama ntazohunyiza, mbere uzigama Abisirayeli ntazohunyiza kandi ntazosinzira. Uhoraho niwe muzigamyi wawe, Uhoraho niwe gitutu cawe iburyo bwawe. Izuba ntirizokwica ku murango canke ukwezi mw'ijoro. Uhoraho azokurinda ikibi cose. Ati Uhoraho azokurinda ikibi cose. Niwe azozigama ubugingo bwawe. Ati niwe azozigama ubugingo bwawe. Uwu murongo rero hari byinshi cyakurondeye, hari byinshi byashatse kukunyikiza, kandi biranakwinjira no mu mubiri wawe, birinjira bishaka kugukura kw'ino si y'abariho. Ariko ukuzigama, ukurinda arahari. Ni Imana ishoboye byose, ni Imana igenda ituzigama, ni Imana igenda itugwanirira, ni Imana igenda idutsindanishiriza. Niyo ituzigama, niyo dukwiye kunamurira amaso yacu, niyo dukwiye guhanga amaso, niyo dukwiye kuraba, niho twiteze gutabarwa, niho twiteze kugirwa neza. Ni ku Mana yaremye ijuru n'isi. Aho uri hose umenye aho witeze gutabarwa, aho uri hose umenye aho witega
kugirirwa neza ni ku Mana yaremye ijuru n'isi. Ego umurongo w'indwi, Uhoraho azokurinda ikibi cyose, niwe azozigama ubugingo bwawe. Uhoraho azokuzigama mu maja no mu maza, uhereye none ugashitsa ibihe bidashira. Sinzi ko wahumvise neza. Twari mwino Zaburi 121. Ndasaba mpemu w'Imana ayigusobanurire neza, aho uri hose ayigusobanurire neza kugira ngo nawe utahure ubugira kandi. Ndasaba mpemu w'Imana ubugira kandi ayigusobanurire, ayigutahuze. Ino Zaburi 121 guhera kuno murongo wa mbere haravuga hati: ndunamurira amaso yanje ku misozi, ugutabarwa kwanje kuzova hehe? Ugutabarwa kwanje kuva kuhoraho yaremye ijuru n'isi. Ntazokundira ibirenge byawe ko bitirimuka, ukuzigama ntazohunyiza. Mbere uzigama Abisirayeli ntazohunyiza kandi ntazosinzira. Uhoraho niwe muzigamyi wawe, Uhoraho niwe gitutu cawe iburyo bwawe. Izuba ntirizokwica ku murango, canke ukwezi mw'ijoro. Uhoraho azokurinda ikibi cose, niwe azozigama ubugingo bwawe. Uhoraho azokuzigama mu maja no mu maza, uhereye none ugashitsa ibihe bidashira. Icyubahiro kirushirize kuba ic'Imana ubugira kandi. Wumvise aho dukwiye kwitega ubutabarwa? Nta handi hantu na hamwe woshobora kwitega ubutabarwa atari ku Mana yaremye ijuru n'isi. Urashobora kwiyumvira mu gutabarwa kwanje kuva ku bageni. Oya, ntibikunda. Ugutabarwa kwawe cyangwa ugutabarwa kwanje kuva ku Uhoraho yaremye ijuru n'isi. Nta handi hantu na hamwe woshobora gukura ubutabarwa atari ku Mana yaremye ijuru n'isi. Imana yakuremye mu kukurema arakwishushanyizeko. Erega iradukunda, erega Imana iragukunda. Nta kintu na kimwe coyinanira kugira ngo igukorere. Icyo ukeneye cyose kiyisabe, nayo irakigukorera. Ni Imana ishoboye byose, nama nabivuze, nta kintu na kimwe kiyinanira. Ukeneye kubimenya neza, uzugende wumviriza indirimbo ikura ku cyavu by Gedeon Niyorugira, uca umenya ubushobozi bw'Imana. Nta kintu na kimwe kiyinanira. Uyihamagaye irakwitaba. Aho uri hose, ibibazo byose uburimwo, ishoboye byose, nta kintu na kimwe kiyinanira. Ikura ku cyavu ikicarikana n'abakomeye. Icyubahiro kirushirize guhabwa Imana ubugira kandi. Aho uri hose umenye aho witeze gutabarwa. Nta bantu na bamwe witeze gutabarwa, ko ugutabarwa tukwiteze kuhoraho Imana yaremye ijuru n'isi. Ndumva ivyizigiro vyawe ubishira mu Mana, ukamenya yuko ariho witeze gutabarwa, ukamenya ko ariho witeze kugirirwa neza. Nta handi hantu na hamwe wokura gutabarwa atari ku Mana yaremye ijuru n'isi. Ni Imana twitayeho, Imana itugirira neza uko bukeye ko bwize, Imana igenda ituzigama, Imana igenda itugwanirira uko bukeye ko bwize. Izina ryayo naryo nirihabwe icubahiro ubugira kandi. Hari indwara nyinshi yakuvuye, nanjye hari indwara nyinshi cyane nokwirirwa ndadondagura yamvuye. Icubahiro kirushirize guhabwa Imana. Witege gutabarwa ku Mana, witege kugirirwa neza ku Mana, witege kuronka inyishu biciye mu Mana yakuremye. Kurema yakwishushanijeko, erega wari mu ishusho yayo. Nawe mpamvu ukwiye atakindi kintu na kimwe ukwiye gukinegera, ariko wumve yuko gutabarwa kwawe ukwiteze ku Mana yaremye ijuru n'isi. Imana irushize gushyirwa hejuru, Imana irushize kugira neza, Imana irushize kugwanirira, Imana irushize kukwishura ibibazo wowe ufise.
hama bari kumwe n'uwitwa Niyorugira Gedeon abakunda kandi abakunda. Rero niba kino chaîne ya YouTube utarashonda subscribe, nitureka kubibabwira nawe shonda subscribe kugira ngo urushirize kubana nacu. Kino chaîne izoza kwama icako ibintu bininahaza Imana, ibintu biguteramwo intege yo kubaha Imana kandi yo kumenya ukwiye gutura ibibazo vyawe, yuko ibibazo vyawe ukwiye kubitura Imana ari ishoboye byose. Ni Imana uyibwiye umutwaro wawe ntiwararaza, oya irakwishura mu gacerere, ikakwishura ntikwararaza. Icyubahiro cyose kirushirize guhabwa Imana. Ubugira kandi mugire ibihe vyiza na kare mwarahezagiwe n'Imana yabaremye.